What's up, my people? How you doing? I hope you do good and I hope you do fine. But if you not do good, man, or not do fine, don't worry. Tomorrow can be wonderful day. I still told you, man. Tomorrow can be wonderful day because tomorrow is another day, man. Yo, mumeze gute? Muraho, murakomeye. Nibaze ko mumeze neza. Aho muherereye hose. Hama nimba mutameze neza, ntimwicike intege cyane ntimwihebe, man. Ejo hashobora kuba heza kuko ejo ari uyundi munsi. Yo, nibaze ko mumeze neza, man. Ni wa muhungu wanyu African King, man. I'm back. Yo, nkuko bisanzwe, man, amabage kuri yo TV yawe, kuri phone yawe, kuri laptop yawe, ku kintu cyo cyose man ukoresha kuraba African King cyangwa kukoresha kuraba tuyage ko mu Kasi TV, man. Ndaguha ikaze. Hama nimba utarakora subscribe ubura uyikore hakiri kare, man, kuko mbafise amakuru mashasha burakanya uko bukeye uko bwije imandabazana ibintu bimeze neza kandi bizokuryohera kandi ushaka kuryohera amatu yace bigishaka kukwigisha umubuzima bwawe. So ndaguha ikaze nimba warakoze subscribe nkomeza kuguha amashimeshi cyane, ndagushimira ndakubwira nti thanks so much. Hama nimba utarakora subscribe ngomeza ndaguhemiriza gikore, man, yikore uteze African King imbere. Yo, nibaze ko umeze neza rero mu byo murimwo byose, mu banyu no mu vyanyu mwiriwe neza, mwaramutse bitegwe naho uherereye hose. Buri munsi mpora ngira nti what's up America, what's up Canada, what's up Australia, what's up Europe, what's up Asia, what's up Africa, motherland, man. What's up my people? Nibaze ko muguwe neza mu vyanyu no mu banyu, nubwo ubukene ari bwinshi muri Afrika, nubwo ubuzima butameze neza muri Afrika, ariko mugomeza mushimira Imana, mukomeza kubaha Imana ikomeza kubarinda. Good. Nibaze ko shimira abantu bose bari mu mpungaro zose z'isi nkuko nazivuze, Afrika muhira. Nibaze ko mumeze neza cyane cyane abavuga ikinyarwanda, abavuga ikirundi, bose nkomeza kubashimira. Nimba munyumva cyane muntegera, nibaze ko ivyo ndabashikiriza bibagwa neza. Hama nimba uri mushasha kuri iki kiganiro ndi African King kuri tuyage ko mu Kasi TV, ndabagarukanye ngarutse ku kindi kiganiro nkuko ndavuga vugana natwe canke like ganira natwe, sorry, bacitwa ganira natwe or talk with us. Yeah, talk with us mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda ganira natwe. Muri ganira natwe hari inkuru mani tanguye neza, itanshimishije, nshatse kugira ngo sharing namwe kuko ari inkuru igiye kwefectinga canke igiye gukomeretsa abantu benshi, igiye gushira gutuma abantu biyumvira, bibaza ibintu vyinshi, ubuzima bwabo bugiye kumera gute, mbega tugiye kumera gute, bagiye kutwica, abantu benshi baratwibagiye, ya ku bintu nk'ivyo. Ikintu ngiye kuvugana naco muri aka kanya kuri ganira natwe, muri kiganiro ganira natwe, ni ikintu citwa muri shooting down government shooting down. Cyo nico bakita mu kirundi ngo America, leta iba yahagaritse canke iba yahagaritse imirimo yose leta ibikora. Urumva ibi bintu je kuva mvutse yankiri mu 2018, I think iki kintu carabaye kandi gisuye kuba no muri 2025. So urumva mu 2018 no mu 2025 gisuye kuba, kandi mu 2018 ikintu ubona cafectinze abantu benshi cyane, cafectinze abantu benshi batandukanye, abantu benshi kabisa, imiryango myinshi yarahungabanye kubera ico kintu. So na nubu casubiye kugaruka, government shoot down. Ubwo ndiko ndavuga America. So muri aka kanya nko tuvugana haraciye iminsi leta ya Amerika itariki irakora. Ni kintu mba mbona umenga ni ikintu gitangaje kuburyo America, United States of America, bashobora kugara leta ntihagire ikintu gikora. Muri aka kanya abakozi ba leta, mbese abuzi sokara abakozi ba leta bose uzi usanzwe ubuzi, nta muntu numwe ari karakora, guhera ku bashinga amateka, kuba abaroya, urumva
so abaroya n'abajaji canke abacamanza ubucamanza ntibukora nta kintu na kimwe byose cerekeye leta ko kirakora kuko bagishutinze down bavyitwa ngo ni kubirasa hasi ni kurasa hasi so yani basize hasi ibikorwa byose byakorerwa muri Amerika vyose so ubu muri aka kanya igipolisi biko kirishugwa muri aka kanya abaseneta canke abashinga amateka ntibariko barishugwa abapresident bariko barishugwa bese abantu bose uzi bakorera leta bakorera leta nta muntu numwe ariko ararihwa amafaranga muri aka kanya. That means ni kintu kiri sad wangu muri Amerika ni kintu gikomeye cyane muri Amerika ni kintu ubona mani gikomeye cyane kwa Amerika nisi so iyo kintu kibaye nkuku kwisi nisi cicumbagira right isi cucumbagira isi cigenda nabi so uravye nk'ubu leta ya Amerika ntikirakora so ibintu vyose niko birakora ubi imiryango y'abantu kwishura amazu kwishura ama insurance kwishura ibintu bitandukanye bice bibagora nk'abakozi ba leta kandi ari bo bantu bari bafitiye ijisho Amerika so dusivye ku bakozi ba leta bakomeye reka tuje ku bantu bato bato abantu bato bato birabashikira kuko wahura n'ikibazo kiruka ku biro vya leta aba baserukira leta ukababwira ikibazo cawe bakagufasha social security ukeneye kuja abana bariko baravuka bakeneye social security right nkabo ntibariko barafashwa nta social security bariko barabona kuko leta yugawe nk'ubu haraba nyokuru aba mama bakecuru bahora bafashwa na leta ariko ubu leta ntirikira bafashwa kuko bakubivuza bigira ikibavuzwa kuri leta nibako barabikogwa ku mpamvu yuko leta yugaye ibikorwa vyawe urumva ko ari kintu gikomeye imagine nka Amerika kweli Amerika ni igihugu gifise isi ni igihugu gikomeye je nanje siniko ndabona ibintu biko biraja imbere muri Amerika muri aka kanya Amerika kweli mbaraga zayo ndabona siko zirahera muri aka kanya Amerika tuko turavuga nta kazi abantu benshi nibishomeri right muri aka kanya Amerika leta ntirikirakora leta iricaye mbega ndiko ndibaza ba bantu bafashwa na leta bazobaho gute bagiye kubaho gute nibihe bintu bigiye kubagarukira niye ngaruka mbi bagiye kugira ku mpamvu yuko leta itariko irakora so iki ni kintu ndiko ndavuga gikomeye guys nimba ari umuntu ari karirukira Amerika muri aka kanya canke amahanga muri aka kanya yo barakobereje imana yo barigumira iwabo mu bihugu vyabo nakaronderera iwabo kuko iwabo hubwo ubu niho hameze neza abantu kwa Amerika mani nimba ari ibihugu vy'Iburayi canke vyiki navyo biko birasubira inyuma cane uravye ibintu vyinshi biko birahinduka hari ibintu vyinshi cane biriko birahinduka uhageze nawo kwibaza ko uri muri Afrika akarorero uri muri Amerika umaze imyaka ibiri atakaza office waje nk'impunzi kera wahoruza nk'impunzi ibi bintu bitaraba kera wahoruza nk'impunzi mani mu kwezi kumwe canke mu ndwi zibiri kuburosa akazi mu mezi abiri kaburosa akazi mu mezi atandatu kaburosa akazi uko vyagiye bitanduka bigenda bisumbana ubu aho tugeze impunzi ishobora kumara imyaka ibiri atakazi imani ukagira muri Amerika wazwe nk'impunzi wazanywe na UNHCR ariko kamera imyaka ibiri atakazi uri gishomeri kuwo muntu ndicara nkibaza mana uwo muntu agiye kubaho gute muri aka kanya leta itari kirakora ko yarabaye kubera leta ariwe yamuzanye muri ariyo yamuzanye ubu azobaho gute ivyo ni ibintu bikomeye cyane biriko bigaruka mu mitwe y'abantu canke mu buzima bw'abantu ni ibintu bikomeye leta ku bushakashatsi nagiye nkora urabona ko budget and the debt zose ya United States vyose vyugawe January mu kwezi kwa mbere mu 2018 vyarabaye muri Amerika birugagwa vyafectinze abantu benshi cyane vyafisha ama miliyoni y'abantu benshi babashira mu nzara abantu barashomegwa baba homeless na nubu rabirabaye muri nation ya Trump sinibaza ko ari ubutegetsi bwa Trump canke ari biki umuntu wese muri aka kanya mbombona yaba ari ubutegetsi bwa Trump buriko barabraminga ubutegetsi
bwa Joe Biden n'umutegetsi yahoze niwe yaboze ari umutegetsi president mu mwaka heza ubu ni Donald Trump atwara Amerika. So bako abademokrate n'aba republic baguma babraininga kugira batore ikibazo batore inyishu y'iki kibazo, hubwo baguma batukana umwe aguma aryoza uyundi none ibi bintu bizohera gute? Ubiravye right ya America, United States Congress, urabona ko ubu ta power gifise, nta mbaraga igifise kujyo yofata umwanzuro kugira ngo Amerika ibe mu mahoro, ibe nkuko yahomye ibeho. George Washington tunako twamuzimije ya right ya United yakoze nta igihari. Urabona abantu hakora asubizwa inyuma, hari ibintu byinshi biko birugagwa vyugawe leta irugaye, ubu nta kintu na kimwe cyo kirakora. So nawe ubiravye bwawe urica rukibaza mbega niki kiko kiraje imbere? Amerika iri kirajahe? Ya Amerika twari tuzi yari ikomeye, yari ifise ibintu byose ubuzi bwaboneka, amafaranga aboneka, biriko birajahe? Urabona ko n'isi n'ibindi bihugu bitako biratera imbere, ibihugu biko biri mu nzira y'amajambere bariko barahangayika ku mpamvu y'iki kibazo. Uravye nk'aka video nagushira nkomeza ndakugushiraho n'ubushakashatsi nagize, uravye ibiriko biraje imbere, urabona nk'uyu museneta ariko aravuga bimeze gute CH 1221 biri ni ibintu byari gufasha abantu benshi, abatama retirement, abantu bakoreye igihugu babaye kubera leta, abagiye ababaye intwari mu gihugu, icungu z'igihugu zibaye kubera ko leta, mbega zizobaho gute? Urabona nk'uyu museneta akabwira aba veterana n'abantu babagiye kugwana mu bihugu vya Vietnam, mu bihugu vya aho Japan zahehe, n'abantu bari bafashwe na leta baha amafaranga buri kwezi, baha amafaranga kugira bishure ibintu vyabo, kugira babeho ubuzima bukomeze, bazobaho gute? Biravye ngaho uyu mutama nawe vyamubabaje, urana n'ibintu ubona bitari perfect. Mbega to blaming ndi ninde twoshiraho umwikomo? Ubutegetsi bwa Trump Republicans, ubutegetsi bwa Joe Biden Democrat, nabahe two blaminga muri aka kanya? Mbega ni kubera ko Amerika idashobora gufata icemezo, igihugu gikomeye, igihugu gikize ku isi, kwera iki kiriko kirashira abanyagihugu bacu, kandi ari bo bavuga ko ari bo leta, ari bo bakingira, ari bo batuma Amerika igira power. Ubona bizogenda gute? Urana n'ibintu biri mu mitwe y'abantu baguma bibaza mbega bizogenda gute, ejo tuzobaho gute, mbega ko leta iri kiramera gutya, za mbaraga za Amerika zirihe? Ndabona ko imbaraga za Amerika vraiment zisigaye ku ma social media gusa, zishigaye ku binyamakuru vyemeza, ariko imbaraga za Amerika murabona ko zacitse. Abantu ba muri Amerika murabona ko imbaraga muri Amerika nyinshi zacitse, ntawuzi. Urumva abantu n'ibishomeri, urumva nta mafaranga, abantu barakenye, noneho kanatsinda hagiyemo nuko Amerika nuko leta ihagaritse ibikorwa vyayo, noneho bigiye kuba nabi cyane. Bigiye kuba nabi, bigiye gufectinga abanyamerika benshi cyane, bigiye ku affectinga cyane ku mpamvu yuko iki ni kintu umuntu wese wo kwicara kibaza kubera iki, why is going on like this? Why? Kwera iki leta idashobora kubikora mu imbaraga ngo ibicemure hama ibintu bigende neza? Pasi turavye hasi hose ukaraba ivide nkomeza kwikwereka ngo ndashaka umuyikurikirana, shaka ngo ufate ivyo ndiko ndayisura kuko n'ubushakashatsi nakoze ndaba uko Amerika igenda igabano, igenda icika intege mu mbaraga zayo zose. Imbaraga igifise n'imbaraga z'igisirikare byo n'ibintu bisanzwe ni yambere, ariko ugiye kuraba mu bintu vy'indani vya Amerika, abantu benshi bariko barahangayika, abanyamerika benshi ntibabaye mu munezero, babaye mu vyiyumviro byinshi, babaye mu mwikomo mwinshi, babaye mu bintu byinshi bitandukanye. So rero uca wibaza mbega Amerika iri kirajahe? Ya Dreams America twatuza dukurikirana iri kirajahe? Nico gituma niko nababwira mani, nimba kora nababuza visa yo kuza mani, mwicarire tu mwigumire hiyo. Nimba uri umurundi wari kuragwana gushika muri Amerika mani, icara wirimire wubake mani, kuko natwe turi ngaha two turahangayika mani, nta buzima bwiza dufise. Ya ni ibyo bintu wumva ku social media, naho nta buzima bwinshi bufise, ibintu byose birahagaze, nta mafaranga, nta kabantu barakenye. So ubiravye ni ibintu bikomeye cyane. Cyo gituma mba nibaza Amerika iri kirajahe, imbaraga zayo ziriko
ziherera he, right? Nibiki biko biraje imbere muri Amerika canke Amerika? Sinzi ko biko biragenda, ariko biko hari challenge nini cyane Amerika iri kiragira cyane, kandi kugira bagi bisering up bizobafata umwanya munini cyane. So reka tuve muri aka kantu hama tuje mu kintu cyatumye inja muri izi kamera, mambe muri mfate nicara kamera nica mu za kamera za tuyage ko mu kazi TV razije ibintu bijya vya politike, ako si politike ndimwo ndiko ndavuga ni news, ibintu vy'amakuru vy'indani vya politike bisa na politike sana vyinjamo jina nihatira muziki na vayanga cyane tukaganira ku buzima busanzwe, ariko vyantumye bindana kuko mpamvu yuko ibi bintu ni ikintu gikomeye cyane, ikintu ubona kigiye kubangamira abantu benshi. Na mukecuru wanje bigiye kumubanga, na mama wawe bigiye kumubangamira. Niba ufise mama wawe atari karakora muri aka kanya, atari ku kazi, bigiye kumubangamira. Urumva ni ibintu bigiye kubangamira abantu benshi cyane muri aka kanya. So nico gituma vyatumye nicara kuri tuyage ko mu kazi TV kugira ngo tugisharinge, kugira ngo ubu uritegura, nimba uri umumama, nimba udakora, nimba uri gishome, nimba wari utunzwe na leta Amerika, ube uritegura kugira urabe uko wogwana n'iki kibazo. Muri aka kanya tuvugana aya makuru, muri aka kanya tuvugana canke kuri aka tuvugana, leta ya Amerika canke leta ya Trump yahagaritse ikintu bitwa food stamp. Food stamp, federal food, ni kintu citwa ID food ID, ni kintu cyitwa food stamp. Ni ikarata, urumva ni ikarata baguha bakaza leta ikazigushiraho amafaranga. Abatazi food stamp abata muri Amerika mbese, ariko uwa muri Amerika wese arazi food stamp icarico. So uta muri Amerika food stamp ni ikarata baguha bakagushiraho amafaranga, ukaza kugura ibintu vyusha ibiryo, ukaza guhaha. Nimba utakora bayaguha, nimba uri kimuga bayaguha, nimba uri umukecuru ushaje bayaguha, nimba warakoze ukaritimenga ukaba retirement, sinzi uko no bivuga, ukaruhuka ukaja mu kiruhuko c'ubusaza bayaguha. Urumva kugira ngo urondere ico ushira mu nda, ushira ku meza, umuryango ufungure. Urumva umuryango ufungure ubeho neza, ariko muri aka kanya nta food stamp iri kirakora. Imagine muri aka kanya umunyamerika agiye kwicwa n'inzara. Muri aka kanya umunyamerika yakubitisha isi yari ibiryo, kuko nutakora wafashwa, nimba utaba uri mu kazi wafashwa, ariko muri aka kanya birugawe, birafunzwe. Ubu nta food stamp guhera mu kwezi kuza, mu kwezi kwa 11 itariki imwe. Mama, mukecuru, papa, musaza, nimba nawe wari umujama wari wibereye kuri food stamp, man, birarangiye, biraheze. Ubu nta food stamp ugiye kubona, ahubwo rondera izindi nzira uracamwo, urondera amafaranga uzojya muri uku kwezi kuza, kuko bigiye kugukomerana man, bigiye gukomera, bigiye kudukomerana. Abakecuru bacu bagiye kwicwa n'inzara, abamama bacu bagiye kwicwa n'inzara man, kandi wumva ko uri muri Amerika kabisa. So ni kintu ubona ko kitoroshe muri Amerika vraiment, ubona ko United States yose ubona iriko iravyibaza mbega tugiye kubaho gute, mbega twe tudakora tugiye kubaho gute. Co kibazo ubona ugiye muri Congress, ugiye raba abacamanza ntibariko barakora, bicaye abaroya, baricaye manira kuri video nagushireho ngaha, baricaye bari mu office, baricaye baricurikiriye, nta mafaranga ko aribaza mbega nimba uretinze inzu, nimba waraguze inzu uri muri credit, uri kuribaza ugiye kwiriha gute, ishwanise ugiye kwiriha imodoka, ugiye kwiriha gute, uri mu kaga mani nibiki. Umva raba abacamanza baricaye baratuje, nta kintu na kimwe ko kiraje imbere mbese. Umva uri umuzungu, abazungu, uri umuzungu ukaba wicaye, mbega we uri impunzi ugiye kubaho gute mama, bigiye kugenda gute? Uri umunyafrika waje ngaha kurondera ubuzima cyangwa waje kuba ngaha, bigiye kumera gute? Nugusenga Imana ikadufasha, kuko urabona ko tugiye kumera nka vya bihe byo muri Afrika vyacu. Twishanga ngo turi muri Amerika, ariko ubu Amerika igiye kuba Afrika muta. Ni hatari na nusu.
so urabona ko ibintu byose byugawe, ibintu byose birugawe, abacamanza ntiho ko barakora, abantu bose bari ngaho, n'umudoktor barakora ntahembwa. Urabona nabwiye aka video niko naberekana ubushakashatsi nakoze, ugenda uraba, ugenda usoma, bazi icongereza mufashe musome, hama yamuramenya igisiko ingana, hama abatavuga icongereza nabo nibinyandiko ndagusobanurira nuko ubuzima bwabaye ndasi. Urabi ibinyamakuru byose nivyo biriko biravuga, ibinyamakuru bikomeye BBC, CNS, CBC zose ziko vuga aya makuru, kuko namakuru akiratera ubwoba abanyamerika. Muzungu yakunda kwirira mu Black America, bakunda kwira aba Black America, abo bitwa African Americans, African Black Americans bakunda kujya, bakunda kwirira mana akaja gufunga food stamp ikamufasha ko benshi n'aba single mama, hari aba mama benshi mana wa single mama bagiye guhangayika wangu. Imagine ufise abana bangaye bashika muri batandatu, wahora ubayeho kuri food stamp, nta kazi kukuri umuntu ushobora gukora, wahora ubayeho kuri food stamp, bugiye kubaho gute? Abana bawe bagiye kubaho gute? Nico kintu kiriko kiraraze shinga abantu muri Amerika benshi. So sinibaza ko muri Amerika bizobaho nkuku, ariko nibintu ubona bikomeye, nibintu ubona bitoroshe. Nkubu nk'iyi food stamp igiye kwefetinga ama company abarimyi, aba company agurisha ibiryo, bagiye kuzuza ama store. Raka kuri video naberetse ngaha hari ama company menshi ari karuza afise store, abantu ntibakoragura ibiryo kuko nta food stamp, none woza kubigura hata amafaranga ufise. So ni danger. So ureye kwiba kumena amasto tugiye kuyamena na Black America, abanyafrika Black America agiye kuyamena amasto man. Yizigza King Super bazoza binjira indani man, babitora bigira, kuko ibi bintu ntibibaho. Nabona kuntu government issue down life. So ni bintu ubona ko abantu bose ko baribaza nibikiko beraje imbere. Food stamp imiliyoni 400 miliyoni 400 yari batunzwe na food stamp. Abantu miliyoni 400 bagiye kubaho gute? Bagiye gutunga imiryango yabo gute? Bagiye kubaho gute? So ni ibintu ubona uri kuribaza, ukibaza mbega Amerika imeze gute? Kandi ubibona president wacu Trump wewe ntaco imutwaye, waguma yibera muri movement, umva ntaco imutwaye, ariko umutegetsi ateka arabara abanyagihugu. Man, mbona ari danger. Je namukunda Trump n'umuntu nemera cyane, ariko ibi bintu ari karakora ndabona ni danger man, ndabona ni danger. Ntibizoroha kabisa kuri uyu mutama wacu Trump, kuri ubutegetsi bwa Trump. Abantu ikarasubiza inyuma, abantu bariko barasubira inyuma, ibintu biriko birava yanga, ibintu byose vuze ko azohagarika intambara, n'intambara vuze ko azohagarika ziko ziramunanira, nta kintu nakimwe ari karakora man, ari ngaho tu I think ari karakore kuvyiwe nyene, kuvyiwe kuba social media akaba famous. Ni bivyo bintu mbandi ko arabona yahagaritse intambara, yavuze ko yahagaritse intambara ya Rusi, ariko Rusi ibintu byose bambe ya Pakistan na Israel, ako arasuye kugwana kandi ndabona umenga nta bintu byinshi byasa. Abantu bazokena, abantu bari store nyinshi zigiye kugara, ibinyobwa bigiye kugara, nta muntu azosura kujya, nta muntu azosura kuyi. None tuzoca tubaho gute? Ubiravye will stop praying. So urabiravye ni ibintu bigayise. Rakora ka video naguhaye ni ibintu bimura biteye ubwoba cyane. Ni ibintu ubona ko leta Amerika ifise gukosora kugira ngo Amerika isubire igira imbaraga mu bintu byose, ntigira imbaraga ku kintu kimwe cyane man. Sa Amerika kabisa ngira igisigaye yo kubitisha ibindi bihugu ni trend na amafaranga yaba amadolari yabo, ariko navyo bizocika none igihugu kigiye kwicwa na igihugu kitakwikira kora kitagiye gufasha abanyagihugu babo bizogenda gute? Urumva ko imbaraga ya Amerika iguma igabanuka uko bukeye uko bwije. But reka dusenga Imana turabe ko vyogenda. Ndazi iki kibazo ca food stamp coco ni kibazo gikomeye cyane, ni kibazo kizoba kirajishinga abantu benshi. So ntiboreka rero ngo ibintu biguma bimeze gutya, kuko ari kibazo c'abanyagihugu baba nyamerika, kandi wazi ko Amerika ikunda abanyagihugu bayo. So ngira barabikora mu misi, barabifixinga, kandi baza nimba babihagaritse Amerika ikugurura, bazoca basubiza n'amafaranga ngira batabahaye muri uku kwezi. Ariko ni ibintu bikomeze, sinzi uko bagiye kuba muri uku kwezi, sinzi uko abantu bagiye kubaho muri uku kwezi. Vraiment Amerika sinzi uko iriko irabigenda. Urabona miliyoni 40 zose, miliyoni 40 zari zitunzwe na food stamp n'ibiryo, amafaranga yo gufasha yo kwiriha inzu bazoziriha gute? Miliyoni 40 zose zigiye kubaho murese, zigiye kuba mwibarabara man. Sinibaza mbega abazungu bazobibemerera, sindavyibaza. Ndakeka ko
mu minsi mwitege ebana mwitege imyiyerekano ikomeye cyane muri Amerika atanumwa ya myiyerekano twabonye muri kuri George Ford niyo tugiye kubona no ngaha mu minsi kuko umuzungu ntazokwemerera ko ashobora kwicwa n'inzara kandi yarakoreye igihugu ciwe imyaka kandi azi ko igihugu ciwe gifise amafaranga gikize ku isi umu Black America ntazokwemerera ko ibintu bihagarika ko atobaho neza kandi azi ko igihugu ciwe gikoreye kandi igihugu ari gikire ku isi ntibizokwemera so mwitege imyiyerekano ngira ikomeye cyane uravye amasto uravye amakampo uravye n'abantu bakora idoga cyane imyiyerekano yatangwa abantu ku social media bakora avuga abanyamerika bakora avuga aba business owner bakora avuga raba business ntirikirinjiza kwako abantu ibiryo bigiye kuzura mu stock bigiye kuzura mu stock kubera ko nta muntu uzobona abigura nimba food stamp abantu bakoresha food stamp kugira abagura ibintu mbega ubu bizogenda gute batayifise ubu tugiye kugara store urabona ko ari ibintu biteye isoni urabona ko ari ibintu bikomeye cyane store yahora nko nga muri Amerika yose amaduka yose yakira food stamp ariko urabona n'abavugizi urabona n'umukobwa avugira Amerika avuga ati ibintu byinshi byahindutse ariko sinzi uko tuzobaho sinzi uko tugiye kubaho umunyamerika wese aharaguma yidoga mbega agiye kubaho gute agiye gusurvivinga gute agiye kugira ngo ubuzima bwiye buzigiye kumera gute ku mpamvu y'iki kintu catumye impamvu y'iki kintu ca banyamerika bugaye leta yabo Republicans nibaje inama n'abademokrate baje inama baganire we bugure leta ikore none nimba mufise ibyo mupfa kwera ki mugiye kugarara leta mu hotel n'abanyagihugu batazi ico bazira binzira karengane come on guys mwugurure leta kugira ngo leta Amerika igumikora abanyagihugu amabidoga baguma bavuga none tugiye kubaho gute business yacu zigiye gupfa ntitugiye kugurisha abanyagihugu nabo tugiye gupfa n'inzara ntitugiye kurya tuzoshiraho igiki kandi umunyamerika burya ari ikintu ca mbere bubaha abanyamerika nibiryo kintu abanyamerika birinda n'inzara kabisa umunyamerika wo gutuma yicwa n'inzara yotuma yicwa n'ingwara yotuma bamutwara kwa muganga bakamuvura agatuma aja kwivuza ariko inzara itamwishe none ubigiye kubaho gute so guys nibaza ko ari ibintu komeye cyane ni ibintu dusengere White House dusengere leta Amerika tuyisengere hamwe dusengere Donald Trump dusengere mu president wacu kugira ngo mana bahindura ibitekerezo dusengere Republican dusengere n'abademokrate kugira bahindura ibitekerezo bogure leta kugira ngo abanyagihugu bo muri Amerika mani babeho tubeho kugira ngo tubeho turi mu mutekano ubu muntu wese abayeho mu mutima uhagaze agiye kubaho gute agiye ko ubuzima bwe bugiye kubaho gute so guys urabona ko ari ibintu bitavyoroshe so ibinyamakuru byose nivyo bintu bikora vuga so musengere leta Amerika nikiroroherwa muri aka kanyiri mu kigume sinzi mbari kubera ibi bihe vya Joe Biden ariko abigize Donald Trump nagaca bigira gutya kugira ngo bagire ivyo ariko ni ibintu bibiri atona ko barumvikanaho ni budget batara ko barumvikanaho ibintu bibiri vyabo basangiye ariko bigiye gueffectinga abanyamerika benshi so guys nibaze ko mwakurikirana nanje ikigano tu yari ganira natwe canke talk with us na jewe African King nibaze ko hari ibintu byinshi biguteye so ndaguhaye ikigano kugira ngo witegure nimba uri umuntu avuye muri Afrika uri mushasha nga muri Amerika ukabujumvise ikiganiro witegure ibi bintu ubifate nk'ibintu bigiye kuba kandi bigiye gucemugura ikibazo ngibaza ko Amerika idashaka kwereka abantu bayo ngo bamere gutyo ni kintu nabantu bumva kandi abantu bategura ibintu so nibaze ko bagiye gukora ibintu